Iyi ni radiyo nk'ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu amakuru westatu akaburungu radio yacu voa.akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri Leta ya Colorado, Reta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga mu ndwi zibiri ziheze abakuru b'ibihugu vyo muri Afrika n'abarongo amareta barakoraniye i Washington DC mu nama nkuru yabahuje na Prezida wa Reta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Abagwizatunga b'Abarundi hamwe n'abanyamahanga baraharonkeye akanya ko kwicarana baganira ku kuntu bokorana mu bikorwa vy'abagwizatunga hamwe no gukorera hamwe mu ntumbero kwiteza imbere hamwe no guteza imbere ibihugu vyabo. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turagaruka ku ruhara rw'abarundi b'amahanga diaspora bari bitavye iyo nama kugira ngo batubwire imigambi bafise ku gihugu cy'u Burundi cabibarutse. Turi kumwe na Jean-Marie Kagabo arongo ishirahamwe Tanganyika Foods Supplier, ishirahamwe rigurira ibifungurwa mu bihugu vya Afrika mu seruko likabigurisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muraho Jean-Marie Kagabo. Muraho neza munyamakuru. Murakomeye? Bego turashima Imana. Ibihe vy'imbeho bibagejeje aho muri ngaha muri Amerika? Imbeho igize iminsi yatubangamiye ariko ejo akazuba karatse gakeya n'uyu munsi mbona umenga ibipimo vyaduze. Tugize iminsi turi kuri 0 ariko twandabona twageze kuri 28. Ivyo bipimo bizoguma biduga no mu mpera z'indwi nibaza ko tuzoba turiko turaronka agahengwe ariko nkuko makuru twatangaje abatangaje ejo bundi hariho abanyamerika batari bake eka bahasize ubuzima barenga 47. Ico ni kibazo gihambaye cyane gose ariko nibaza ko ubwo kanye buzotera bukarangira. Ego turafite ikizere. Ego turi kumwe kandi na Benefice ni sumba vyose bamuze kenshi na kenshi ku kazi na Kinga umugwizatunga akorera mu bihugu bitandukanye kandi akorana n'amashirahamwe yatandukanye hirya no hino ku isi. Muri iki gihe arongoye ishirahamwe Progression of Africa Superma POA Superma. Muraho Benefice ni sumba vyose. Yego turanga turashima. Namwe aho muri hifashe gute akabeho nejo vyifashe gute? Bagabo ahubwo turashima muganaho imbeho haje kutwicira umanyere cyane mu bisanzwe bari muri California mugabi banye na holiday cyangwa n'imikuru y'imisi cyane imikuru bicaye ngaha muri Des Moines, Iowa hene bicaye cyane. Ego nkuko twabitangaje kandi abantu benshi barabuze indege bari bagiye mu minsi mikuru kusangira iminsi mikuru ya Noheli na inshuti na bagenzi eka hariho indege nyinshi cyane gose zasibijwe gusanga kenshi benshi bariko bifatira imodoka bagenda ku kilometero birenga byinshi cyane gose amasaha arenga nka 15 bari mu modoka kugira ngo bashobore kushika aho basubiye ku mirimo yabo.
reka rero abashingantahe nk'uko twabivuze bose bari mu rwi w'abakiri bato bafashe ingingo yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cabibarutse mu gutangura gutsimbataza hamwe no gukomeza gukorera hamwe n'abandi barundi baba mu Burundi hamwe no muri bimwe mu bihugu bihana imbibe no Burundi. Reka dutangure ku mushingantahe Kagabo atubwire aho ibikorwa vyiwe vyo kugwiza itunga bigeze mu bihugu vyo muri Afrika yo mu buseruko. Mushingantahe Kagabo. murakoze kumpa ijambo. Muri make nibaza ko nta kintu gihambaye cyane rwose turashika ko ariko tumaze gukora ibitari bike. Ubuzima bwanje kuva nkiri muto guhera mu makambi namwe ndi umuntu akunda gukora utwiwe. Nabaye muri Tanzania hano bita Rukore, hanyuma abenshi abanyarukore baranzi yuko ibintu by'ubucuruzi ari akazi kanje. Ngeze hano rero narabandanije, ariko cyane cyane umuntu akaguma yiyumvira n'igiki yokora kugira ngo tugumane ikiraro kiri hagati y'Uburundi niyo twagiye, kugira ngo Uburundi bwacu buvugwe, ibintu bikorerwa mu Burundi bibonekane ku muntu zenye ku masoko yacu hano. Nk'uko abandi ba diaspora bava mu bihugu bitandukanye cyane cyane muri West, abava muri Aziya, usanga barya ibintu by'iwabo, ugasanga bambara ibintu by'iwabo. Ubwo rero mu ntango twaragerageje dutangura gukora turungika mu Burundi ibintu, ariko birananirana, turahomberayo cyane, ariko ntitwacika intege. Ubwo rero niho nafata ingingo yo gutangura kwemporota cyangwa kuzana ibiryo biva mu karere, ariko cyane cyane ndaba mu Burundi bwacu. Mu karere ni hehe ivyo bihugu? Ndashaka kuvuga akarere k'ibiyaga bigari muri East Africa, ndavuga Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda. Ariko ku gihugu cacu ntibiratworohera, ariko turafise abafatanya bikorwa twumvikanye bavuye mu gihugu gene bari gukorera mu Bugande kugira ngo baze baradushikanira ibintu nk'ibitoki, amafu y'amamera, imifu y'imyumbati, indagara, isamaki zitandukanye n'ibindi vyinshi abiwacu bafungura. Kuko hano iwacu usanga abantu iyo bariko barabigura ubona babigura bishimye kandi banezerewe. Ubwo rero nkaba ndiyo novuga ko ndi umugorosiste mutoya, iyo tubizanye tureza tukaranguza yani mashop cyangwa amabutike mato adandaza detaye hano muzanye mu bisagara vyacu no hanze y'ibisagara, mbere no hanze ya state. Muravuze ko mwakore cyane rwose mu bihugu bihana urubibe n'Uburundi, mu Burundi bitaboroheye kuvaho mu agiriye uruhara mu nama yabereye Washington, imwe bari business forum. Hari ikintu cyahindutse, murabona ko bizoborohera kugurira canke kugira urwo dandazwa mu Burundi naho nyene? Ego, hari ikintu cyahindutse cyane cyane. Uravye nabanza gushimira cyane nyakubahwa ambasaderi wacu, kuko biragaragara ko yitwararika gose, ariko kandi tukaba dukurikirana na politike y'u Burundi. Uravye impinduka zirahari, uretse gusa n'iyi nama yabaye tubikurikiranira hafi, turabona yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu afise vision ihambaye kugira ngo Uburundi bubashe gutera iyindi ntambwe isumbirije ku ntambwe zose zahozeho cyane cyane mu bintu bya ekonomi. Muri iyi nama rero navuga yuko yadusigiriye icyizere gihambaye cyane, kubera ko twarashoboye kwicarana na bene wacu b'Abarundi bakora mu byo dukoramo, kuko muri iyi nama abantu bose baje mu migwi ivyo bakora. Urabona yari inama yahamagajwe kugira ngo bahuze aba investors bo muri Amerika n'abi Burundi, ariko jewe uravyumva nawe sinokwisanga mu rwego. Ariko twaca twicara mu migwi y'abantu bakora ibisa, twarashoboye kwicarana n'abari baje bavuye mu Burundi bakora mu bintu by'uburimyi n'ubworozi, turayaga, baratubwira ivyo tworonka hariya nuko vyogenda. Hama twebwe natwe turaheza turababwira uko twipfuza ko twokorana. Ubu rero turakomeza kuganira kuraba ibishoboka, kuko twasanze n'ubundi hakiri agahaze. Twarashoboye kuganira ibitari bike ku bijanye n'ivyo dushobora kuzokora muri kazoza. Ivyo muzokora muri kazoza turabiga ko ariko ngomba mbanze mpera ijambo Benefice n'isumba vyose nawe nyene tubwira ubwa mbere na mbere ivyerekeye ibikorwa arangura n'ivyo afise imigambi kurangurira mu Burundi. Mushingantahe Benefice. Murakoze kumpa akanya nyakubahwa. Chambere na mbere ndashaka gushima kandi mvuga amaoperasiyo yacu kw'isi yose dufise dukorana n'abantu n'aba business bava mu bihugu bitandukanye.
tuvuze mu Bwongereza, muri Germany, muri Mexico, no muri South America hanini ama corporation tugenda gukorana na ya agro nka kujya ku ikasu yitwa do sinzi ko muyizi, iri mu bihugu bya South America, ikunda kuzana ama product yantunzeye y'amabanana, y'intunzeye y'amananasi n'ibindi. So twebwe urumva turakora mu bihugu bitari bikeye muri Afrika, muri West Africa cyane nka kuri Benin, canke Nigeria cyane no muri South Africa gatoyi. Hama muri India na hene turakora tukorana cyane dufise inkoze ikintu cyitwa strategic alliance, tufite amakonto cyane n'ayandi makampani, kubera inkoze supply chain yacu ni ntirafundika neza, ntiramfundikwa neza cyane. So ibintu cyane dukora cyane n'amankozeye ni ibintu bitandukanye nka kuko amajuice canke ibintu bishobora kuzana amavitamine manini bishobora biri natural cyane. Ni byo dukora. Muri ibyo bikorwa dukora cyane twama tu exporta 5% ama percentage atanu gusa, yandi yasigaye 95% yacaguma muri icyo gihugu dukoramo kugira ngo yafashe abo bantu muri icyo gihugu. Mutubwira ariko n'imigambi mufise ku Burundi, ndabona ko mukorera cyane hanze kuvaho mu gira uruhara mu nama yabereye i Washington yari yakoranije abagwizatunga, murafise n'umugambi gukorera mu Burundi muhakorera iki? Ego i Burundi twarabonye ko i Burundi urumva hariho ama opportunity menshi cyane. Jewe igihe bampaye invitation cyane ndarashoboye kwitaba umubonano, bikajya umubonano cyane ndarakunze muko batwakiye baratubarira ama opportunity yuze mu Burundi, turabonana n'abantu batandukanye, baratubarira nyine ibintu byose. Rero imigambi dufise twarabonye mu ntoze mu gice ca Rumonge ko hariho ikintu cyitwa amamandarine, ko hariho ikintu cyitwa intoze y'imicungwe. Rero twebwe ikintu tugiye gukora, twebwe twiga n'aba investor, turaba investor bashika 50 batandukanye bava ku isi, bava mu bihugu bitandukanye, n'abakolegi b'iwanje bo mu nibere dukorana cyane ibintu bijanye na business. Harimo abazungu, harimo abirabure. Ibyo tugiye gukora urumva tugiye kuzana ikintu cyitwa ama factories yahingurwa amamandarine yakayahindura amajuice mu Rumonge. Ivyene tuzoguzana cyane hanini hariho ibimashine bizomanuka muri 2025. Hari ibimashine tuzoimport mu nkozo mu Burundi bizogene kurima kugira ngo mushobora kwimbura byinshi. Ego kugira ngo bintuze ama product menshi cyane kugira ngo dukureho ikintu cyitwa inzara mu gihugu ca Burundi. Igihugu ca Burundi tubona ko economy ya Burundi ko izoba muri iyo myaka iza ko izoba ari hejuru gusumba ibihugu byo hirya no hirya ngaho mu bindi bice bya East Africa. Iyo migambi yose turayigaruka ko ariko reka ndabona muri akanya dufise umunywanyi wacu Pacifique. Mwiriwe neza? Ndumva umunywanyi wacu Pacifique atari hari. Reka tugaruke kuri mwebwe mu ntahe Jean-Marie Kagabo, mwavuze intambamyi mwagize kugira ngo mushobore gukorera mu Burundi. Ndashaka mutubwire mu ncamake nk'izo ntambamyi zari ze. Ubwa mbere nuko mu Burundi hariho ikibazo cy'uko bari basanzwe bari mu bihano vya agowa, nubwo n'ubu bitarahava. Ivyo rero ni ibintu bituma tudashobora gukura ibintu bitworoheye, kuko uravye yuko agowa ari programme Reta Zunze Ubumwe za Amerika yashizeho kugira ngo ibihugu byo muri Afrika bishora ibintu hano bihonera akarusho, bishobore gushika hano atamatagisi bifise. Icyo rero turashakitegereje n'ubundi yuko kumbure cova mu nzira, ariko twavuganye na nyakubahwa ambassadeur
avuga yuko bariko baragikorera ko kugira ngo kive mu nzira. Ikindi kibazo cyari kihari ni uburyo bwa communication niko novuga kugira ngo tumenye neza produit abarundi bakora, kubera ko twasanze kugira ngo produit zigere hano nanone hariho intuzenya mu bindi bihugu, hariho ikigo bita FDA. Iki kigo bita FDA ni ikigo gifasha kugira ngo ibintu byose bigiye kuza muri Amerika bize bitagira inenge n'imwe, no kuvuga gikontorora icyo no kituziranenge ni kinyarwanda, ariko numva no mu Kirundi kivugika neza. Ico kigo rero nibaza yuko ntuzenya twasanze abacuruzi benshi bene wacu bafise iproduit dukenera atari bakizi, ariko hari n'uwo nashoboye kuvugana nawe arambwira yuko ni na information noca ndanabaha ku buryo bucangwe buriya barafise, hariho branch iri mu ntuzenya muri environnement ibishobora kubikora. Ariko rero navyo ivyo ni bimwe mu ntuzenya mu ntambamye twasanze bari bafise, kuko bituma nka produit bashobora kuturungikira rimwe na rimwe ziza ziterekana neza ibizigize nka bimwe twita ntuzenya na information chimique mu gifaransa, kugira ngo berekane ati nimbibi ari bitoke, harimo isukari ingana gutya, harimo vitamine zingana gutya. Ivyo byose twasanze ari ibintu bigora ku buryo ushobora kuzana umuzigo ugeze hano bakaba bawuta wose, kubera ko ufise ivyo bintu byose. Utawufise ivyo bintu byose. Reka dusubire tugerageze duhe ijambo Pacifique, ndabona umengo umurongo wiwe usa n'uwagoranye. Reka rero tukivuga kuri ico kibazo nyene c'ibintu biba bigize ibifungurwa bitandukanye, mwavuze ko hari ikigo aha muri Amerika FDA kigenzura neza ivyinjira kugira bamenye ivyo umuntu ariko arya, amasukari arimwo, amavitamine arimwo. Ico kibazo none kizotorerwa inyishu gute mu Burundi mu shankahe Jean-Marie Kagame? Iki kibazo hariho uburyo, iyo ari nk'umuntu mwagize partnership, no kuvuga nk'umuntu azoza araguhereza ibintu, urashobora kumusabira ugo ruhusha hano, noneho hariya bo nyene bakamenya ukuntu bashobora kuronka umuntu agenda kubipima. Sindamenya neza nimba yova mu Rwanda canke nyene ngaho mu Burundi kuri tere muri iyo branche ya environnement bahari, ariko bambwiye yuko bahari. Ico gihe iyo afise ugo ruhusha urumusabira hano, kubera yuko rimwe na rimwe biba bikenewe ko hagize nk'ikibazo kivuka, wowe uri hano ari washobora kubaza, no kuvuga vya bintu yarungitse biteye ibibazo niwe bashobora kubaza. Ubwo rero birumvikana yuko ugo ruhusha nubwo uba urumusabira. Hariho ama agence asanzwe abikora, ashobora kubikora ku bantu benshi, ariko nka jewe ndabikoze kuwo twamaze kumvikana ko tuzokorana no bikorera umuntu umwe canke babiri. Ego tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumvira radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Fabrice. Mwiriwe neza Fabrice, muratwumva? Ego turabumva. Muri hega Fabrice? Turi mu Burundi. Ego murafise ikibazo, murafise icyumviro. Turi kumwe n'abashinga babiri, Jean-Marie Kagabo na Benefice Nisumba vyose na Bagwizatunga abamenyereye umwuga wo kudandaza. Murafise ikibazo, murafise icyumviro mushikiriza? Ego ariko naragize commentaire kuri FB sinshobora neza ibintu nagize ko commentaire. Murashaka kwitubwira? Jewe nabonye ahantu mushashira ko commentaire nimero wanje gusa sinzi nagize commentaire hari kuri FB. Duga kwijambo mufise ikibazo canke cyiyumviro canke mushaka kutubwira ivyo mwanditse mwamugize neza? Ndashije ko nimero gusa mwatubwiye ko mwava muturondera mu bice n'isho bikamire nyine muri ubu urafise akanya ko gushikiriza ico ushikiriza. Duga kwijambo. Reka duhe ijambo Kwizera muratwumva? Yego ndabumva. Muri hehe? Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi, umurenge wa Buyoga. Ni vyiza cane gose. Kuretse ntabwo turi kubasha kubumva neza, ariko wenda nagira icyo mvuga kuko wenda nasomye poste yari iriho. Yego. Twebwe wenda tubona dushingiye wenda kuri ku ma investment menshi akorwa muri Afrika, akorwa n'ibihugu byateye imbere. Usanga rimwe na rimwe ibihugu byateye imbere bishinga ishoramari muri Afrika, ariko ugasanga ya mirimo ihemba agatubutse cyangwa se ya mirimo ihemba amafaranga menshi niyo ikorwamo n'abenegihugu babo. Ugasanga nimba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoye imari wenda mu bihugu bya Afrika, ugasanga nk'umwenjenyeri ukomeye ugasanga uhemba amafaranga menshi ni nk'umunyamerika. Ese
ugasanga amafaranga menshi yitwarirwa n'ubundi habaho icyo bita profit repatriation, kuba wenda inyungu nyinshi zigira mu bindi bihugu, mu bihugu byateye imbere. Ese ni izihe ngamba bazafata mu guteza imbere uruganda rw'abanyabwenge cyangwa se abafite ubumenyi bazakora ya mirimo yakwiye gukorwa n'abo banyamahanga mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kuba kuriteyininga za nyungu nyinshi ziguma mu bihugu bya Afurika kugira ngo habeho iterambere ry'ibihugu bya Afurika? Nicyo kibazo nashakaga kubaza. Murakoze Kwizera, reka icyo kibazo tugihe Benefice n'isumba byose afise ubumenyi bwinshi mu gukorana n'amashyirahamwe yo hanze. Ikibazo ca Kwizera mwacumvise? Ndacyumvise cyane cyane kijyanye n'amakoperative ashobora kuza avuye mu bihugu bitandukanye agashinga ngaho, ugasanga ibintu byose ibikorwa byose bigiye hanze ntibiguma mu gihugu. Nibyo nabyumvise neza. Hokorwa iki kugira ngo ivyo bihinduke? Aravuze ko kenshi na kenshi usanga n'imitahe bakoresha amafaranga ahembwa, imishahara ikomeye ihembwa mu banyamahanga, ugasanga abakorera mu gihugu nta karusho bakura. Urumva aho utangura icyambere na mbere hatangura kuri mpuzeye, tutangura kuri mpuze government cyane cyane ikwiye gusohora amategeko yashobora gushigikira abanyagihugu. Tukiye gusohora ikintu cyitwa progressive reforms, ikintu cyitwa n'intuze progressive reforms, amategeko ashobora gushigikira abanyagihugu kandi guhakikisha. Leta ya Burundi ndabizi ko muri presentation yashoboye kuduha intuze presentation bijanye no guha abantu z'abarundi buzi. Muga hanini leta urumva ikwiye gusohora amategeko, urumva kugira ngo icyo kintu kijyanye no gusohora intuzeye ibi amaproduct nk'intuzeye gusohora ibi amaproduct atandukanye mu ntuze mu bihugu bitandukanye. Ibyo biproduct bakora mu ngaho cyane bakora mu Burundi bikwiye kuguma mu Burundi baka export intuzeye percentage kanaka, bakumvikana percentage bashobora ku export. Kubera sinzi ko hari singigeze kumva kubona nakoze intuze research, sinigeze kubona intuzeye amategeko yavuga intuze ama percentage ashobora gusohoka mu gihugu. Kubera nabize amakoperative ngaho menshi arakora intuzeye isukari, arakora ibintu bitandukanye, muga ntibiguma mu gihugu. Udusanga intuzeye isukari abantu bari ku murongo kugira ngo baronke isukari, kandi hariho dufise amakoperative akora isukari ngaho. Urumva byose bijyanye n'amacurrency ngaho, bijyanye n'amahera n'intuzeye n'agaciro k'amahera. Icyo kibazo kijyanye n'agaciro k'amahera agaciro k'amahera gahabwa n'intuze n'ibikorwa n'intuze n'icyo gihugu. Turavye Burundi abantu benshi ntibaba bafise ubuzi, nicyo gituma ikintu cyitwa GDP per capita kitaba. Nicyo gituma intuzeye agaciro k'amahera urumva nyine nta agaciro k'amahera kace kabaho. Urumva that's why ubona intuze amahera y'amarundi arumva adafise agaciro kubera nta gikorwa gishigikiye ayo mahera. Urumva yaba dufise intuze buze abantu bose bagakora nk'uko mu bice by'abantu uravye ibihugu biteye imbere, buri muntu arafise akazi, nta muntu adafise akazi. Urumva kandi biha byinjiza intuzeye amahera muri ntuze muri leta, bikaca biha agaciro amahera. Urumva nyine kari leta. Reka na Jean Marie Kagabo murakoze. Reka na Jean Marie Kagabo agicavuze kuri ico kibazo ca Kwizera mu kanya gato. Murakoze. Je cyo navuga ku kibazo ca Kwizera, ubwa mbere ho ku banyamahanga babaje gukora bakurikiye iyo mitahe yashowe, agomba kumenya yuko hariho itandukaniro rinini ry'ukuntu hano tubayeho nuko mu Rwanda babayeho canke mu Burundi babayeho. Nico gituma ubona umuntu hano notanga akarorero, dufate mu Rwanda nimba umuntu ashobora kubaho ku madolari 100 canke mu Burundi ku kwezi, ako hano twe gusanga umuntu ashobora kubaho ku bihumbi 3-4 z'amadolari. Arico gituma ushobora gusanga hano umuntu akubura ariko ugereranije umushahara wiwe ahembwa hano ushobora gusumba n'umuntu ya afise ntuzenya na
PhD mu Burundi canke mu Rwanda kubera ko baraba ubuzima bw'umuntu ukuntu abayeho. Urumva rero umuntu yarize ivyo bintu akaba abikurikiranye kuja kubikorera hariya bategeza kumuhemba amahera y'akarusho kugira ngo ashobore kwishura ivyo yasize mu rugo ashobore kwishura rent canke ruwaye, ashobore kurihana yani mabire kandi yongera abeho na hariya hantu yagiye akurikira muri ivyo bintu, akurikira ivyo bikorwa ariko arakora. Nico gituma kumbure abantu iyo babonye abanyamahanga baje bakurikira iyo mitahe bashobora kwibaza ati bano bantu bariko baraturya n'utware dufise n'utwo tworose bariko baradutwara, ariko nta handi ngorane iri naho no kubera ko ubuzima tubamwo buratandukanye cyane kure gose. Ubuzima twebwe tubamwo burazimvye cyane gose gusumba aho handi bari. Je numva ari arico novuga. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza kiganiro muri Sanga, turi kumwe na Clovis na Remy. Reka dutangwe duhe ijambo Clovis. Miriwe neza. Clovis muratumva? Abumva. Muri hehe? Turi Bujumbura mu Burundi. Akandi kazi nakawe ninde? Rukundo Clovis. Rukundo, duga kwijambo mu kanya gato ikibazo cy'imviro. Turi kumwe n'abashana babiri banonoso ivyerekeye Bagwizatunga. Ndamuhiza abatumire. Ndakumva, duga kwijambo. Hanyuma nk'uko nyene cyubahiro umukuru wacu w'igihugu aheruka mu nama y'abakuru b'ibihugu hanze muri Amerika agatwara n'abagwizatunga bacu bo mu Burundi. Nakarusho ku gihugu kuba abagwizatunga bo Burundi barashoboye kuja hanze hanyuma bakabonana n'abandi bagwizatunga bo hanze bakaganira. Sambaza nk'akabazo ni giki abo bagwizatunga bazokora nk'akarusho kugira ngo mu bintu bijanye n'urudandazwa rwacu rw'i Burundi kugira ngo rutere imbere kurushaho rwari rugeze. Cya kabiri ni giki boba bagiye gukora kugira ngo abagwizatunga bo hanze bazane imitahe yabo ngaha mu Burundi, gutyo abenegihugu b'u Burundi nabo bashobore kugira akunguko babikuyemo. Utubazo twanje twarutu. Murakoze. Reka ivyo bibazo tubihe Jean-Marie Kagabo bwa mbere na mbere ico kibazo hana caca kwa Remy mu kanya kujambo. Yego murakoze. Jewe nibaza ko burya muri nosi y'iki gihe ikintu gihambaye n'amakuru, twebwe ikintu tugiye gukora nkagiye ku giti canje na kampani yiwanje nabo kumbure tukaba dufatikanije, tugiye gukomeza kuvugana nabo twashoboye guhurira muri ntuzenya muri domaine, no kuvuga abari mu ruhande rw'uburimyi, ko tumaze kuganira nabo twasanze ari abantu kwanza barabishoboye, so ngo babuze imitahe barayifise, baravuga yuko na produit bashobora kuzibona, ariko nkuko twabivuze mu ntango nimba yashoboye gukurikirana hariho utubazo tuhari dutuma ibintu bitagenda ku murongo, ariko twebwe turiteguye gushikana intuzenya produit z'u Burundi ku isoko no kuzimenyekanisha. Nibaza ko ari kimwe mu bintu bishobora gutuma Uburundi bwacu bumenyekana, kuko bugibi umuntu wese amenyekanishwa n'ico akora. Ubwo rero ikintu tugiye gukora kuri muri urwo rwego ni uguhanahana amakuru kugira ngo izo nzitizi zisanzwe zihari zituma dushobora kubushikana produit zacu zo mu gihugu cy'u Burundi ku isoko zihave. Ivyo navyo ndibaza yuko mu mwanya umwe haragaruka ibintu vya diplomasi, ni ukuvuga ntuzenya abajejwe ministeri y'ubucuruzi, ministeri y'ububanyi n'amahanga, ndetse na ntuzenya na ambasade yacu hano. Ni ibintu tuzogerageza kuguma dukomunika kugira ngo bene wacu b'abarundi bibaye na ngombwa tuze turabatumira baze kuraba, kuko ntitwashe no kubabwira ivyo dukurayo kumbure turaza kuronka akanya n'umwakaduha. N'ivyo bintu nyene barya mu buzima bwa buri munsi, nivyo dukuye, nivyo dukeneye, atari kuvuga ngo ni ikawa n'icayi gusa. Ubwo rero ndibaza yuko ivyo navyo nyene turabigaruka ko namwe mushika nta benefice ni sumba vyose. Tubazo twa Clovis mu kanya gatoyi cyane gose. Yego murakoze kuma kanya nyene cyane ngaha ku kibazo yashikije ngaho cyane ku bintu igihe ikintu cyohinduka ngaho cyane twebwe icambere na mbere twarabonanye abantu twarabonanye n'abantu batari bakeyi ngaho bajyanye intozeye na ago hanini tu na ntozeye n'uburyo bw'ubunozeye bw'ubutare cyane. Rero ikintu twebwe tugiye kuzokora cyane muri iyo myaka iza cyane jewe umanuka mu kumunani ndoba ndi mu ntozeye mu Burundi
ndaba ndi mu Burundi cyane cyane hari abantuzeye aba investors babiri bazoba bavuye mu bihugu bitandukanye tuzozanana mu Burundi tuzoba tugiye kuraba iyi presentation cyane cyane baduhaye ko ari cyo cyane cyane rero ikintu twebwe tugiye kuzokora cyane cyane ni gukora intuze investment iri yinini cyane cyane cyo bituma ibintu bizohinduka cyane cyane mu buryo butandukanye kandi ikintu twebwe dushigikira cyane cyane dushaka ko ibintu bizokorwa mu mafactory canke mu mafacility atandukanye bizoguma mu Burundi bikaribwa n'abarundi hakasohoka ntuzeye 5%. Jewe ndaza ndarahejeje gushinga iyi ntuzeye cooperative ngaha cyane cyane muri Amerika no muri Canada. Cyane cyane izo 5% zizohora ziza zishoka hanze, izindi 95% izindi zisigaye ngaha percentage zizoguma mu ntuze mu Burundi. Hama ku kibazo cya kabiri muko yavuze cyane cyane kuzana nk'intuzeye ku abandi ba investors urumva ni kuhakikisha ko tubaha umuco ko iyi ntuzeye investment batanga mu Burundi ko itazokoreshwa nabi, kubaha amahoro cyane cyane icyo ni ikintu ndavuga ko kuri ntuzeye kuri ibyo bibazo yatuhaye cyane cyane. Murakoze. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo y'ijwi ry'Amerika isamiranyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Remi mwiriwe neza. Ndabumva. Muri hehe ga Remi? Nsanze mba mu gihugu ca Tanzania mu ntara ya Kigoma. Ni vyiza cyane gose. Akandi kazina ninde? Rubera Intwari. Rubera Intwari murafite ikibazo murafite icyumviro? Nashaka mbaza akabazo gatoyi. Yego. Tashima ku gikorwa nyenicubahiro nyeniceka nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yakoze cyo gutwara abagwizatunga mu gihugu cya Amerika kugira babonane abagenzi babo. Mwanumva? Turakumva bandanya. Nashaka mbaza akabazo gatoyi, hoba harabaye umubonano w'abagwizatunga bavuye mu Burundi n'avuye n'abahariya nyene mu gihugu Amerika. Akandi kabazo ka kabiri, hoba harabaye kuvugana hagati yabo yaho nabo abagwizatunga bo muri Amerika boza mu Burundi bakabanza bakihweza bakara abagenzi babo ibikorwa barimo yuko bimeze neza kugira bashobore kuzana imitahe yabo mu Burundi. Murakoze Remi, reka tubanze twakire kandi tubaze na Jean ubundi bunye wanyu radio ijwi ry'Amerika abashinga ntaye turabasaba babishuriye rimwe. Jean mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Muri hehe ga Jean? Kigali Imbera aho bita ku Mukwiye. Ni vyiza cyane gose. Kandi kazene ninde? Jarongo kurutusi niko nitwa niyo mazina yanjye. Ni vyiza cyane gose. Murafite akabazo canke icyumviro? Okay, ntago nashoboye kubakurikirana kuva ikiganiro cyatangira, ariko nibura njyewe hari wenda nagira ngo ngire akabazo kamwe nabibariza wenda k'amatsiko. Ese iyo nama se n'abo bagwizatunga bari bayirimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabahaye inzira yo kuba yaborohereza ubucuruzi hagati yabo nabo ku buryo buri muntu wese bitamugora bitewe wenda nuko umutungo wifashe? Akabazo kawe reka tugahe abashinga ntahe, reka dusabe Benefice sumba vyose abanze yishure ikibazo ca ibibazo bibiri vya Remi tugakwijamo mu kanya gato. Ego murakoze kumukanya cyane cyane kuri ico kibazo cyane twarahuye n'abantu tanukanye cyane turahana intuzeye amanamba cyane n'ubu turacavugana cyane tukomeza tuvugana intuzeye duhana amakomunikasiyo cyane ku bintu muko bihaye bigenda mu gihugu kugira ngo mukazoza cyane muko ndabivuze muri uwo mwaka tuzomanukana cyane n'abantu zeye n'aba investor babiri bazoba baziye azoba ari ryambere cyane bagiye mu Burundi. Tuzoba turi kumwe kandi tuzogena guhora n'abo bantu twahanye mu communication cyane bigoye mu namba.
sinzi ko nacishuye ico kibazo cane kuriko nyene kubigenza mwagerageje reka n'ikibazo ca Jean naco tugihe umushana Jean Marie Kagabo ego ndibaza nimba nakurikiye neza yabajije nimba twarashoboye kwicarana n'abandi bagwizatunga tukaganira no kuvuga bari abanyamerika iyo mvuze ngo nuko nyine ndi umunyamerika wa kabira ariko nkaba ndi umurundi ariko hari abandi banyamerika ego byarabaye niko byagenze abantu baricaye mu migwi nk'uko twabivuze kare bivanye n'ibyo bakora hariho abari baje mu bakora mu zahabu no kuvuga mu mamine mu minere n'ibindi bose baricaranye jewe nanje ku ruhande rw'iwanje n'abandi twari kumwe twashe kwicarana n'abandi n'abavuye i Burundi bagira gute bakora mu by'uburimyi n'ubworozi wanashaka hama ku kindi kibazo yabajije ati none hoba hariho programme y'uko aba investors b'abanyamerika bazoza mu Burundi muri kazoza mu barabivuganye ego cyane hariho icyo bise ngo ni muzinga meeting izohuza aba investors b'abanyamerika bazomanuka mu Burundi kuja kuraba abarundi uko bakora izoba ngo muri uyu mwaka uza ego hanyuma ku kibazo cy'uyu mbere hajya ninde uyu yabarije mu Rwanda ni Jean ikibazo sorry ngira ngo nisha ku kitari cyo muri antonge ku kibazo cya Jean ibi no kuvuga ni processes kugira ngo tuvuge ngo bashobora gukorana n'umuntu wari we wese n'ubundi dusanzwe dukorana nko ku ruhande rwacu ushobora gukorana n'umuntu wari we wese kubera ko hariho produit nto canke iyo umuntu afise ibintu afise nk'ibintu avuga ati ndashobora kumuha mu banze mu basapaya bacu akaba yoshiramwo bikadushikira kuko kontineri ishobora kuzamo ibintu bitandukanye byinshi ubwo rero nibaza yuko icyo ni ikibazo c'abacuruzi hagati yabo bamaze kumva abantu bakora mu neza mukaronderana mukamenya uko mubikora ufise produit uvuga ati iyi produit numva yoje hanze hariho uburyo ishobora kugenda ibikorwa ariyo yose murakoze ego tukiri kuri mwebwe nyene Jean Marie Kagabo mwavuze urudandazwa canke eka ibintu mugurira mu bihugu yani byo Burundi haba mu Rwanda haba muri Uganda mukabishora muri Amerika mu ncamake ivyo bidandazwa n'ibihe mwavuze ko kudandaza ikawa gusa canke icayi atari byo bintu byonyene bihambaye hariho n'ibindi bintu mutubwire maja mu make ibindi bikorwa murangurira muri ivyo bihugu duhereye ku by'uburimyi hano turarangura ifu y'imyumbati y'abikivunde cangwe iyisanzwe iraza ku bwinshi kandi abarundi nabo tubana bava mu karere k'ibiyaga bigari barayikunda turazana ifu y'amamera yo kwengamwo impeke cangwe bimwe abandi bitango n'ubushera mu kinyarwanda turazana igitoke hanini nyacane ikunda kuva mu Bugande igitoke kiri fresh gitonoye ivyo byose biraza turazana indagara turazana amasamaki turazana ibigori turazana ibiharage ibiyoba eka n'ibindi bintu byose uza abantu bashobora kugira gufungura ngaho mu Burundi n'amateke turayazana eko muraheza mukabigurisha hehe ngaha muri Amerika hano muri Amerika nk'ivyo vy'amafi ivyo vy'ibiharage vy'imitonore ivyo bitoke turafise amashambire froide ubwo turazana bikaja mu mashambire froide noneho tugaheza tukabironderera isoko mu bacuruza bagira detail no kuvuga abafise amabotike y'abanyafrika badandaza ibiryo n'ibindi bintu ubwo tukaba twifuza yuko hamwe muri kazoza tuzogerageza ibintu bintu tukabishikana mu masoko nka za Walmart n'ahandi kugira ngo n'abandi bantu kuko ibiryo turya byinshi turabihurira ko n'abantu bo muri Amerika y'Epfo ikindi kintu no kongera ko nuko ibiri byinshi nubwo tubizana abantu bagomba kubyumva neza suko hano muri Amerika bitahari nuko tugwana kugira ngo tugerageze ibintu byacu navyo bigire ku isoko hanyuma kumbure abantu bazoramenya ati ikintu cavuye mu Burundi ikintu cavuye muri Uganda cavuye muri Tanzania cavuye mu Rwanda akarere kacu nako kamenyekana mu kanya turagaruka kuri wewe benefice ni sumba byose kugira namwe mutubwire bimwe mu bintu mukorera hamwe n'abandi banyamahanga mwavuze ko mukorera mu bihugu bitari bike ariko imbere yaho reka duhe ijambo Celestin muri aho Celestin ni amahoro ndi ngaha ndakomeye muri hega Celestin uri Bujumbura mu Burundi kandi kazina kawe ninde ni Sinzo duba ku ijambo ikibazo cy'imwe ariko umuntu wiko sinariko ndakurikirana kubera ino iradiyo itavuga neza sinashoboye kumva n'abatumire abaribo nabonye
abatumire n'abagwizatunga b'abarundi b'abanyamerika babimazemwo igihe kitari gito mu vyerekeye cane cane kugwiza itunga. Turi kumwe na Jean-Marie Kagabo. Jean-Marie Kagabo rero akaba abangaha muri Amerika, akaba afise ishirahamwe ryiwe ryitwa Tanganyika Food Supplier. Turi kumwe kandi na Benefice n'isumba vyose nawe nyene afise ishirahamwe ry'umugwizatunga yitwa Progression of Africa Superma, POA Superma. Duga kwijambo ikibazo c'imviro bariko baraba ukuntu koresha imitahe yabo mu Burundi basanzwe bakorera mu bihugu bitandukanye no muri Afrika mu seruko irimo. Duga kwijambo. Ni ikibazo ndababaza kibaraba bose. Ego. Baravye sinzi ko babikurikirana, ugerageje kuraba hari amakoperative menshi mu Burundi agwiza umwimbu uri kurabira ku rubuga bisa n'uko umengo wariyongereye, ariko waheze ukaraba ibiciro by'ibyo bikaguma biduga. Abantu basanzwe bakora muri ubwo rudandaza bavuga rurenga n'imbibe, hari icyo babona kumbura cyoba kibituma n'icyo boterera kugira bihinduke. Murakoze Celestin. Mushigantahe Jean-Marie Kagabo kuri icyo kibazo. Murakoze. Icyo no kwishura Celestin nuko ibintu si mu Burundi honyine biduga, ahantu hose byaraduze. Biragoye kuko nsanzwe ntari umu economiste kugira ngo menye ngo biva kuki, ariko hanini n'abantu bibaza ko urabona abantu baranagwira, hariho n'izi ntambara ziri hirya no hino. Si mu Burundi honyine ibiciro by'ibiryo biduga, natwebwe uravye uko twe tugize iminsi tubifata ibintu byaraduze cyane gose. Ivyo rero biragoye kugira ngo mvuge ngo iyo impamvu yo bari yihe ngo twe twoshobora gukora iki. Icyo nibaza twebwe twokora nuko tumaze kuba turiko turakura ibintu mu Burundi, kumbure abantu bazogwiza umwimbo kuko tuzoba turabafata mu mugongo mu kuzana amadovize. Ivyo nibaza ko ariwo muti wonyene uhari, nuko abacuruzi baca babiraba bagaheza bakarima ibintu ku bwinshi. Nico numva cyokoreka. Murakoze. Benefice n'isumba vyose, ikibazo ca Celestin yagize ati hari amakoperative mu Burundi ariko ibiciro vy'ibidandazwa biguma biduga, inyishu yo biyihe? Kuri icyo kibazo cyane cyane yatanze ni cyiza cyane cyane. Ndabizi ko twese ngaha tubizi ko ku bintu byose byaduze, nuko nkuzeye ngaho yavuze cyane cyane umushinga nahe bivanye n'intambara hirya no hirya cyane cyane, ibintu byaraduze cyane cyane. Muga hanini twovuga ni ko COVID-19 igihe yasohoka abantu benshi bari bicaye mu mihira. Rero urumva turavye amahera yasohoce ya COVID yasohoce mu gihe cya COVID-19 yari menshi cyane mu bintu bya economic cyane cyane. Ku bantu bose kuba colleagues banje cyane cyane twicara tukavugana ku bintu bijanye n'abantu zeye no gusohoka amahera muko yasohoka cyane cyane. Urumva amahera yabaye menshi muri system, ikintu cyitwa inflation rate ni kuvuga inflation rate. Urumva ni ko amahera menshi yasohoka muga kubera ibintu bidandazwa cyane cyane bica biduga kugira ngo bishigikire ijya inflation rate. Ikintu kibaye cyane cyane muri ntunzeye muri urumva tugiye mu bintu byo kudandazwa karorero, ikintu gisohoce kibonetse cyane cyane ibeyi irapunguka. Muga urumva ikintu kibuze ibeyi iraduga. Rero kuri ntuze kuri ku kintu kijanye na inflation rate ni kuvuga amahera yari mu ncamake yari karazunguruka menshi. Yari karazunguruka menshi, rero yabaye menshi ni kuvuga ibintu bica biduga kugira ngo bishigikire ayo mahera yari karaduga menshi. Nico gituma cyane cyane ubona ko ibintu byaduze. Nk'uko umuntu uzi mu cyo ngaho yabivuze, ni kuvuga ni kongeza production kugira ngo tumanure ibiciro. Ego murakoze cyane gose. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Dr. Yasin. Mwiriwe neza? Yego mwiriweho. Mwiriwe muri hega Dr. Yasin? Turimo turabumviriza. Yego.
ubundi ibiciro mu Burundi impamvu biduga cyane turakumva duga kwijambo ubundi impamvu mu Burundi ibiciro biduga cyane harimo ibingibi by'intambara zayo mu 2023 hirya no hino impunzi zikaba nyinshi uburyo bigora abantu kuba bahaha basanga ibiciro byaduze cyane kubera yuko uburyo n'uruza rw'abantu ntabwo ruba rukibizana bitewe n'uko tuba duhanya urubibi n'umupaka wa demokarasi ya Kongo. Murakoze Dr. Yasina ku ciyumviro mushikirije nagomba tugaruke ko batumire kandi cyane cyane tu benefits sumba vyose hari ibintu bitari bike umugwizatunga wese aterezwa kugumiza ku muzirikanye igihe cyose agiye gutangura urudandazwa canke ibikorwa byo kugwiza itunga nashaka mutubwire ibintu vyaboroheye kandi vyabagoye mu gukorana n'ivyo bihugu byose nayo mashirahamwe yose atandukanye mu gukorana duga kwijambo. Ego murakoze kubumpa mwanya. Kuri twebwe ibintu byatugoye cyane cyane hanini n'amaregresiyo yatandukanye mu bihugu bitandukanye kubera buri gihugu bifise amantu z'amaregresiyo atandukanye. Urumva iki nkuko kuzana ibintu mu birere vya Amerika bisaba ko bufise inkozeye ikintu tarenza cyane hanini n'amakoperative cyane yazana ibintu bivuye hanze bizanye biri mu mabarafu canke biri mu mafirigo cyane kubera bidafise ibintu byoshobora kuza mu gihugu cya Amerika bikica inkoze ibintu bijanye na agro cyane canke byoshobora kwandukiza inkozeye ibintu bijanye na inkoze na agro. Rero twebwe amaregulation niyene yatubaye ikinkozeye ikibazo kinini cyane kiretse n'inkozeye n'ama percentage urabizi ikintu citwa strategic alliance mukorana ni cooperative kanaka karorero cooperative ishobora gukorana ishobora gutwara inkozeye product ziwawe ku masoko canke ukagurisha inkoze ku masoko mato muri ibyo bihugu cyane cyo ni cyane byadufashe cyane hanini muga ibindi nabyo byiza cyane sinzi ko nakwishuye ikibazo cyawe. Ico kibazo nico ni ikibazo gihambaye cyane gose ariko hariho n'ibindi umugwizatunga wese nkuko mwabivuze abanza gushira imbere yuko atangura kuraba niba ivyo bintu ariko adandaza bizogira akamaro eka bizovamwo akarusho hari ikintu nk'ishiramwe ryanyu rirusha ayandi mashirahamwe canke inguvu ishiramwe ryanyu rifise zirusha ayandi mashirahamwe izo ari nk'izihe kugira ngo muje mu gihugu kanaka mutangwe gukorerayo muzi ko hariho irindi shirahamwe canke ubundi murwi ukora nk'ivyo bintu nyene ikintu mwibaza ko muba mufise gisumbije iryo shirahamwe canke uwo wundi murwi nk'ibi. Murakoze inkoze twebwe akaroro dufashe inkoze Burundi ikintu twebwe tuzoba tuzanye cyane ni vision cyane kubera vision yo dufise twebwe twararavye mbere na mbere vision dushaka gukora inkoze especially inkoze aho hantu aho inkoze Burundi dushaka ko Burundi economic ya Burundi yotera imbere kandi urumva yokora ibintu bihambaye mu buryo bwo kupunguza inkozeye inzara iri mu Burundi cyane twebwe ikintu twebwe kirushe cyane dufise cyane tuzozana icambere na mbere ni capital turavye inkoze y'imyaka dushaka kuzokorera muri inkozeye mu Burundi dushaka kuzoba dushaka dufasha imyaka yose tuzo investinga inkozeye over inkozeye $50 million urumva amadolari inkoze miliyoni 30 cyane 50 urumva turavye inkoze y'imyaka dushaka kuzokora plan dufise twazo twarasizeho urumva twazo twarapanze capital hanini yene investment tuzoshira mu buryo butandukanye mu sector atandukanye urumva ni 50 million
ivyo ni ibintu miliyoni 50. ivyo ni ibintu bihambaye cyane rwose. Namwe Jean-Marie Kagabo, nk'uko muyize mu gutanguza business canke urudandazwa, hariho nk'ivyo bita mu congereza SWOT analysis, hakaba hariho inguvu ufise eka aho jegajega, hanyuma amasoko, ibintu vyinshi mushobora gukorera muri ico gihugu, hamwe n'amategeko mwamye muvuga mwise regulations muri ico gihugu. Ivyo byose ubanza kubishira hamwe kukaraba ati ibintu byanje bizogira akamaro. Mwebwe aho mutanguye gukora muri ivyo bihugu mwabigenje gute? Inguvu zanyu zari zihe? Aho mwajegajega ni hehe? Ka amasoko mwasanze yifashe gute? Canke amategeko agenga ubwo rudandazwa? Tugakwijambo mu kanya gato. Murakoze. No kuvuga twebwe dutangura bino bintu, ikibazo ca mbere twatanguye guhura naco no kumenya abasupplier. Nuko abasupplier no kuvuga abantu bazoshobora kuza baraduha ibintu. Ico cari kimwe mu bibazo bigoye. Ikindi naco urazi yuko mu rudandaza nkuko maze kubivuga ubanza kuraba ama riske, ukaraba nantuzenye na avantage. Riske rero nyinshi hanini zihari nizo ko ushobora gukorana n'umuntu ugasanga uwo muntu nta bushobozi afise, bisaba yuko wewe ubushobozi buke canke bwinshi ufise ari wewe umuha ibintu atigura, we agashaka ngumuhe amafaranga agure. Ico ni kimwe mu bintu twahuye navyo, ariko tugerageza kubica ku ruhande. Hanyuma ikindi naco mu gukora hariho ntuzenya eshanje monetaire, no kuvuga ikibazo c'amadolari muri monero kare yaho turiko turakorera. Iki kibazo naco rimwe kiratugora, ariko kuko twaciye tugitorera umuti nuko abo tugomba gukorana tubaha amadolari, hamabo ibindi byose bakagira duharura amadolari, ibindi bintu byari byose bo bakamenya ko babigenza. Ubwo rero ingorane nyamukuru muri bino bintu nka twebwe tumaze guhura nyinshi nuko umusupplier kubera ca kibazo bavuze aho hejuru kijanye n'ukuntu ibintu byabuze n'izo ntambara zihari, ushobora guha umusupplier ugasanga amafaranga yamaranye igihe kinini atarashobora kuguha umuzigo. Ivyo rero bigatuma aho turi rimwe bitugora, ugasanga rimwe urarana inzawuti, no kuvuga ibicuruzwa biraheze imbere yuko ibindi bigushikira. Ubwo rero ivyo navyo kugira ngo dushobore kubirengana nuko ukuntu twaciye tugerageza kugira partnership mu bihugu bitandukanye, arico gituma turiko turongera ko n'inzanya n'u Burundi kugira ngo kenshi na kenshi niba produit twakura mu Rwanda zigize kahanse mu Burundi zibe zabonetse muri Tanzania canke muri Uganda, uretse ko rimwe na rimwe usanga ko muri produit ziva hano tezo ziva handi. Hanyuma akarusho nako dufise mu gucuruza hano, kuko turasaba kompetana n'ubundi nkuko nyene wabivuze, twebwe tugerageza kugira marketing ku buryo bwose bushoboka, hanyuma kugira delivery ku bantu zenya kuboduha ibintu ku gihe nye babisabiye n'ingoka, kandi uko tuzenya ko dufise company ya export, donc dufise company ya transportation. Muri ubwo buryo bice bikorohera kugira ngo dushikane ibicuruzwa ku bokorana. Reka karyo kanyuma, akajambo kanyuma tugaheho ubundi muri wanyu radio Ijwi ry'Amerika Cakubanga mu kanya gatoyi cyane rwose. Ikibazo c'imviro Cakubanga, muraho? Muraho neza. Turaho duga kwijambo ikibazo c'imviro. Muri rusange je ndashima cyane iyo nteguro y'umukuru w'igihugu yo gutwara abagwizatunga kugira ngo bagire kuri ubwenge hanze, bashobora kuzana ibidanzwa bizimbutse. Mugabo ndafise amakenga kuvyerekeye amakori mu Burundi. Nitwo tubateka nk'abandi bari aho ntibaza bahomba, bigaho uwo mugambi ugasubizwa inyuma utagira ico ushikako. Murakoze cyane. Murakoze Cakubanga. Ikibazo c'amakori imurengera mushanahe benefice n'isumba vyose mu kanya gatoyi cyane gose munota umwe. Ushobora kushira muri ico kibazo cyane sinacumbise neza murakoze. Avuze ko reka tugihe Jean-Marie Kagabo mushanahe Cakubanga avuze ko hari amakori y'umurengera kenshi na kenshi mu bihugu abagwizatunga bakorera. Duga kwijambo. Ndibaza ko ahanini nyabajije akurikije ibiri mu Burundi mu nama abanyacubahiro badukoresheje baraduhaye ntuzenya schedule y'amakori ku bantu bazobagize investment mu Burundi. No kuvuga iyo umuntu agize investment mu Burundi baramupfunguriza amakori kugira ku myaka 5, kuvuga umwaka wa 5 naho ashobora gutanga ntuzenya 30%. Ivyo navyo nibisanzwe hano kuko abantu bose bakorera hanze y'imihera barayatanga. Ubwo rero ni ikintu twabonye ko ari cyiza, uretse yuko abandi nubwo bagabanije ntabwo ari cyane kuburyo ngira ngo vyotuma abantu bisukira cyane gose, ariko ku kijanye n'amakori baremeye yuko umaze gutanga 30% ushobora gucura imitahe yawe, ikintu ari cyiza cyane gose kitakunze kuba mu bindi bihugu bya Afrika. Yani ko numubwira ku bacuzanya kuba investors nibagije ko ari inkuru nziza, nta kintu kidasanzwe twayibonyemo. Benefice ni sumba vyose
muzotangura gukora mu Burundi cane ku buryo buboneka ryari mu kanya gato amasegonda 30. Ego so kuri ico kibazo yabajije cane ego presentation Ivuze Prezida Ivuze CEO wa Burundian Development Agency board eduhaye byose byumvikana neza kandi je ndarabikunze cane turavye ubukoresha benefice sumba vyose ndagushimiye cyane gose ku kanya wahaye radio ijwi ry'Amerika nawe mushikana Jean-Marie Kagabo ndagushimiye cyane gose turashimiye ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma tukaba dushimiye na Aloise yegeranije ikiganiro turashimiye abanywanyi bose b'iradio ijwi ry'Amerika baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turabashimiye mwese mugire amahoro mugoroba mwiza